ndabigusavye arico nshaka tuvugane yandi Andi urabona ko yaje ari pose yandi ntagomba kugirire nabi kandi wowe sohoka gusama muvugane urumva kuko n'ubwa mbere murazi ko mwansanze yari yavuye ngaha je rero ndibaza yuko simbona ibintu byiswe twuvugana kabisa ko bihari narababaye rimwe hari ibindi bibazo nashaka kwitera kandi je ndumva ko ntubandanya nkora iki andi oh yingo reka gusarisha andi STV every story matters. Hello STV fans muraho mumeze neza rizeye yuko mumeze neza cyane nkuko mubibona nanje kuri micro mumeze neza cyane ndashima Imana uyu munsi comme d'habitude nari ku kazi hama navuga gute naronse umushitsi ariko umushitsi reka ndamwita ingwanyi n'ingwanyi umuntu yigeze gukora ibintu atari byiza birababaza abakunzi ba STV na twebwe biratubabaza ariko nyene yagarutse urumva ntitwareka kumwakira rero niwe yaje ku kazi aradusaba ko twomuha ikiganiro aradusaba umwanya niko rero natwe guca dufata mikro dufata na kamera kugira ngo twumve ikimuzanye ngaha ku kazi twumve ikintu catumye ava muhira aza ngaha anye ku kazi reka rero tugende ndamuganiriza ari ngaha yes Chris Nsao ni babu cyawe meze neza si cyane kwera iki ari bukebuke nanje gushaka handi kwanza Mbega uyu munsi kuja wicishije bugufi nibiki bibaho umuntu ntabwo buri gihe yamashavuye ya ariko imbere yuko jewe ndakuronderera ari ngaha nivyo ndaza kumukuronderera muvugane ariko nizere yuko uzanywe n'ineza uvuze Clementine ari nguriya Clementine nta ubona yambaye muzere zakweri yandi zakweri yandi yo arafinda go wenda we ingo we umumetre na jari hehe yo uramwishe we no nk'ubuyotwa ngo nanje sinzi ngo umumetre na jari hehe yo uramwishe we no nk'ubuyotwa ngo nanje sinzi no koga yo ndago urumwana mubi Chris ya ndashaka kumenya bijya bintu byabaye numvume ngo no kubaza basi nk'impamvu byo byaragushikiye donc je numva shaka kumenya igituma warabikoze n'abantu baranditse mu commentaire nani c'est quoi ça uwo muntu bigenze gute bafiki urumva ni ibintu byinshi abantu basigara mu rujijo biyumvira ikintu woba waramuhoye iki bon ego reka ivyo tuvyikawushe sivyo mugabo ikintu cyatumye umva iyo uva kugira ngo uze no ngaha uvuga uti ndabasavye mumfashe mu mwanya mwatse kamera ndafise ico shaka kuvuga ndafise ico shaka kubwira andi ndashobora kukwimenya canke ukibwira andi nyene biba byiza twaranye na andi kwanza sawa Damascene mamagarira andi ngaho mubwiye ko hari umuntu amukeneye fresh alright Chris newe mu buzima usanzwe ukora uduki Bega kuva kijya gihe bijya bintu biba ubucuti bwawe na ndi bwabandanyije gute Numva ko ari cyo no kugaragariza ubunyene tutabonanye nandi yeah yes namuhamagaye yarakiryamye ariko andi Chris arakurondera aburya niwe ampaye akazi ngo muvugane none aragukeneye andi please ndakuvugane gato ndabigusavye arico nshaka tuvugane andi
andi ingo mvugane mani hama ivyo bintu bihere. Andi tuvugane blo ndakana oya rekana nabijya blo rekana nabijya ngo tuvugane kwanza. andi urabona ko yaje ari pose andi ntagomba kugirire nabi kandi wowe sohoka gusama muvugane. Wo urashaka gukora ibintu nkabijya kweri uno munsi ugacungira koza byoroshe uko nyene ngo tuvugane. Oya wowe bareka kugira ishavu gute action nkazijya umva ni ibintu biba bigoye cyane. Ishavu tuvugane kwanza turi pause kwanza. Chris wewe fata ko je ndi wewe nokora ibintu nkabijya hanyuma uno munsi nkacanza ahuba ngo Chris ngo tuvugane. And calm down bivana ariko ninge naje sivyo kose je namazi ndwi yose ntakora kubera ibibazo yari yantayemo uri kurumva abantu abafana bararira iki rero ari ibintu biba bigoye gutahura je ndazi murabizi ko ntakunze kuvurugana ni gake mboneka no kuririjwe jewe ariko ko yeri ndumva yuko kwiteka ryanje no kwitinyira ntega n'ubu ndumva kumengo hava nkorera ibindi ngahi wanje hari umuntu ababaye hadatinya akavuga ati ntavuga ati ndi wabo ndi iki urumva kuko n'ubwa mbere murazi ko mwansanze yari yavuye ngaha je rero ndibaza yuko simbona ibintu byiswe twuvugana kabisa ko bihari. Oya ariko urashobora kumumwanya rego ikintu cyose bivana ninge n'umuntu yaje bivana aje buke nawe uramutwara buke hama mukumvikana ndabizi uko bijya bintu utavyakiriye neza sivyo kandi nanje sinavyakiriye neza n'abafans ba Steve nta numwe yavyakiriye neza ariko umuntu kwitora akaviyava akaza en plus gushika n'imbere y'icumba cawe peut-être vyumvikana yuko hari ikintu ashaka ko muvugana. Rero je ndibaza yuko je ndi umuntu nciye ubwenge mfise ubwenge kandi ndibaza yuko uko biri kose sindi umwana muto kandi ngo igiti nigikukore mu jisho kabiri sivyo none ngo cora imena narababaye rimwe hari ibindi bibazo nashaka kwitera kandi je ndumva ko ntobandanya nkora ikiga andi yingo reka gusarisha andi ingo basa kubwira ikimuzanye basi musange no mu cyumba oya sinda gusanga mu cyumba ingo basa pfuma kubwire ikimuza bivuge byose nzobikurikirana ikigano nzokiraba byose nzobimenya sivyo ariko aje kuraba wewe je nta program twe dufitani rero je bibaza yuko je sishaka kubabara kabiri urazi iminsi namaze nakora ubu rero agomba marire narakize nimba yarazi ko ntazokira narakize agomba marire none oya nimugende muheze muyihe andi je nta kiganiro twe dufitaniye je nta program twe dufitaniye mufitaniye mu bihebe ndabuze nico mvuga none cabigeta gute aranse wowe warukeneye aranse peut-être rero uzomurondera kandi mwitonze hama wicare hama umubwire ico ushaka kumubwira kuko nturi bubibwire jewe kuko jewe sije ukeneye sivyo urabizi ko atana gahunda twari dufitaniye rero je antuka akazi kanje nagahejeje kandi cawo wanakoze no kuza kuturaba sivyo wowe uzomurondere inbox umubwire hama mupange gahunda y'iwanyu muri babiri umubwire ico ushaka kumubwira sivyo je vraiment ivyo ansabye nabikoze namukweretse niwe ataguhaye umwanya sivyo kandi ndibaze je nta makosa ngaho mfise akenda kubya atarukubwira wakoze safi kandi kandahugeze ngaho imbere y'umuryango CV fans si jewe Chris yaraje kumurondera ndi peut-être sinzi ibintu yarashaka kumubwira ariko mwayibonye nta kimwe capashije. STV, every story matters.